nagomba rero ndakubwire wowe urwaye, wewe wibaza ko wahebwe, nagomba ndakubwire ko Imana itaguhebye. Nagomba ndakubwire ko yakurungikiye umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo akwitaho. Amen. Va hasi uhagarare tugire Kristo. Va hasi uhagarare. Pawulo buno nyine acavugishwa na mutima mweranda. Va hasi uhagarare tugire Kristo. Nawe nimwavyumvise abagwayi nimuva hasi mugahagarara. Abaje ari bimuga ari waciye azana agakeka ngahara ryabo aho kuva hasi guhagarara. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Tugira amahoro ya Kristo. Ijambo tugire twisunge muri inyigisho yo kumumisa yo gusabira abagwaye yavuye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa isoma cya mbere kigabane c'14 kuva ku murongo wa 8 gushika kuri 17. Isoma cy'inkuru nziza cyavuye mu nkuru za Yesu Kristo nk'uko yanditswe na Yohani igabane cya 5 kuva ku murongo wa 1 gushika kwa 18. Ikivugo nyamukuru tuvuramwo tuvuga tuti haguruka ufate inderuzo yawe ugendagende, canke cyo mu gisoma cya mbere va hasi uhagarare. Bavukanyi bakundwa b'Imana, uyu munsi dukoraniye hano kugira ngo dusabire abagwayi n'abafise intege nke n'abafise ibibazo bitandukanye. Mu ijambo ry'Imana twumvise turabona izi nkuru zibiri zerekana ububasha bw'Imana bwo gukiza, byerekana ko Imana ari ikiza. Abo bantu babiri bagendana ubumuga, umwe twumvise mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, uwundi twumvise mu gisomwa cy'inkuru nziza. Uwo mu gisomwa cy'inkuru nziza yari amaze imyaka 38. Murumva by'ukuri yaragwaye, yari ndembe. Mu nkuru ya mbere Pawulo yakijije umuntu yari yavutse ari kimuga, ntiyari bwigere atambuka, yari yavutse ari kimuga. Ubumuga ari igihe babuvukana canke bugashika waravutse. Mu nkuru ya kabiri Yesu yakijije umuntu yari amaranye imyaka 38 agwaye, yari ahatumvise kw'iriba ry'i Betsata. Ngira twohagereranya no mu mashuha nk'akarorero. Yari yumvise yuko aho hantu bagiyeyo, agiye muri ayo mazi ashushe abiragira acakira, ariko kubera atamagara yari afise ntibyakunda ko yishika nayo. Ko na Yesu amubonye amubajije yagize ati sindonka umuntererayo, naho ntamenye ko uwumutererayo yashitse, mbere ashobora no kumukiza atabanje kumuterera muri ayo mazi ya Betsata. Izi nkuru rero zibiri ziratwigisha ko Imana ishobora gukiza, kandi Imana iritaho abagwayi. Twumvise ukuntu uyu mugore wo mu gisoma cy'inkuru nziza abandi batamwitaho. Burya murabaza kubibona yuko iyo ugwaje umuntu igihe kirekire hari aho urambigwa ukamuheba ukigira mutwawe, ukivugira uti none noheba nkicwa n'inzara canke abandi bakicwa n'inzara nkaguma ngwaje byoherera hehe. Ni ukuvuga abantu bagwaye hari igihe batitabwaho, hari igihe bahebwa burundu. Abamaze kubibona hariyo abamaze kubaka ibigo byakira abo bagwaye igihe kirekire canke abatama n'abatamakazi kugira babo babe libre, bakabajana muri ivyo bigo bakarondera babagwaza. Kumbure bazogazosubira kuja kubaraba babahamagaye bati
nimuze mutora abanyu bitavye Imana canke bakize. Murumva Yezu wewe yaje arondera bene abo bantu batitabwaho, bene abo bantu bahebwe. Nagomba rero ndakubwire wowe urwaye, wewe wibaza ko wahebwe, nagomba nakubwire ko Imana itaguhebye. Nagomba nakubwire ko yakurungikiye umwana wayo Yezu Kristu kugira ngo akwitaho. Amen. Imana irabona rero ukwizera kwacu. Tugira amahoro ya Kristo. Imana irabona ukwizera kwacu. Urafise ukwizera? Wowe naho wishuye umwe Imana irakubona, abandi nabo ntibambaze. Uwo muntu twumvise mu gisomwa cya mbere cyavuye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa yari kimuga, yari yicaye yumviriza Pawulo ingene yigisha. Pawulo turazi ko yahindutse, kare yarahama ba Kristo bemera izina rya Yesu, mu nyuma arahinduka acika igikoresho ca Yesu. Rero uwo muntu w'ikimuga yari yaje aho Pawulo yigisha, araheza aranyugwa n'inyigisho Pawulo ariko arigisha. Pawulo inyigisho ariko arigisha Yesu yazutse, yariko arigisha Yesu ari muzima, yariko arigisha Yesu wa wundi babamba, wa wundi bagirira nabi ko yazutse, none bohinduka bakamwemera. Ico kimuga rero cariko kirumviriza Pawulo ingene yigisha. Pawulo aramwitegereza, abona ko afise ukwizera, ko uko kwizera gushobora kumushikana ku rukiza. Tugire Kristo. Jewe sinzi kubona bariko barumviriza muce menya ko bizeye, ariko mutima mweranda araza kubibona. Araza kubibona ko wizeye, wewe waje urwaye ko uza gukira. Pawulo mweranda aramwitegereza, arabona yuko afise ukwizera kumushikana ku rukiza. Niho Pawulo yaciye avuga ati, va hasi uhagarare. Tugire Kristo. Va hasi uhagarare. No mu kwizera kwa Pawulo amwitegereje, kwa kwizera kwa wa wundi w'ikimuga n'ukwizera kwa Pawulo bica birahura, biranywana. Pawulo buno nyene acavugishwa na mutima mweranda, va hasi uhagarare. Tugire Kristo. Naye nimwavyumvise abagwayi nimuva hasi mugahagarara. Abaje ari bimuga ari waciye azana agakeka ngahara ryabo, aho kuva hasi guhagarara. Tugire Kristo. Va hasi uhagarare mu kwemera, va hasi uhagarare mu kwizera, urakira. Nawe uciye uzana agakeka mwumva bica biherera hehe? Amen. Va hasi uhagarare, urakira. Uwo muntu rero aca aravyuka, atangura kugendagenda. Murumva ko bihwanye na bimwe Yesu yavuga, yabwira wa muntu wo kw'iriba ry'i Betsata, akamubwira ati fata inderuzo yawe ugendagende. Ni ukuvuga gira ese, gira effort ugendagende mu kwizera. Uwo kwa Pawulo arahaguruka aragenda, uwo kwa Yesu atarafata inderuzo aragendagenda. Ibi rero bitwigisha ibintu bitatu bihambaye, tuvyumvirize neza kandi nawe uheze uvyakire, uvyereke Yesu, uvyereke Imana, nawe iragukiza, iragukorera igitangaza. Ubwa mbere, ukwizera abavukanyi ni ngirakamaro, kuratuma tubona urukiza, kuratuma tuva hasi tubyuka, twakukumba. Hariho abakukumbira mu bicumuro, hariho abakukumba kubera indwara, hariho abakukumba kubera ukwizera guke, hariho abakukumba kubera kurenganywa, hariho abakukumba kubera n'ibindi byinshi. Urafise ukwizera. Niba ufise ukwizera, Imana iragukorera igitangaza.
ijambo ry'Imana rivuga. Pawulo yavuze ijambo ry'Imana va hasi uhagarare. Yesu yavuze ijambo ry'Imana va hasi ufata inderuzo yawe ugendagenda. Ijambo ry'Imana rituma ukwizera gukura, iri jambo ry'Imana nimba wavuye muhira wizeye, iri jambo ry'Imana twumvise riratuma kwa kwizera wazanana kuca gukura, gutera intambwe. Tugire Kristo, ukwizera mwazananye kubera mwumvise iri jambo ry'Imana, ribatumirira kuva mu bumuga murimwo, ribatumirira kuva mu ngwara murimwo. Biratuma ijambo ry'Imana uko kwizera kwanyu gukura. None ijambo ry'Imana mwumvise ribahamagarire ko uko kwizera kwanyu ko kura, Imana ikakwihweza mugaheza mugakira. Irya gatatu ihambaye, Imana irabona umutima w'umuntu. Tugire Kristo. Icyatumye Pawulo amwitegereza ni iki? Imana iri muri Pawulo, umutima mweranda ari muri Pawulo, ariko arakoresha Pawulo mu kwigisha neza gushikaho babitiranya n'izindi mana. Ni ukubera ko Imana ikorera mu mutima w'umuntu. Uwo munsi Imana harabiza gukoresha kugira ngo wewe ukire. Nimba ari jewe ndavyemeye umukoresha, nimba ari uwundi avyemere umukoresha. Imana irakorera mu mutima w'umuntu, irabona umutima w'umuntu, ico yifuza, ico ashaka. Ese byoranguka kubera ishaka ry'Imana, ntibiranguke kubera ishaka ryacu. Bavukanye, igihe dusabira abagwayi ntidukwiye kwihebura. Ingwara hari igihe tudufata, ibibazo hari igihe bidutera, tukihebura. Uko kwihebura kukatujana kure, uko kwihebura kukadukura ku rukundo rw'Imana. None rero ntidukwiye kwihebura. Niyo ngwara iyoba imaze imyaka myinshi, twavyumvise iyo yari amaze imyaka 38 ko Imana yashoboye kumukiza. Tuvyumve rero ko Yesu yitaho abagwaye, tuvyumve ko Yesu yitaho abahebwe, abatawe kubera ibi na biriya, kubera ingwara. Muri iyi nkuru nziza ya Yohani mu gigabane ca 5 hari umuntu yari amaze imyaka 38 twamwumvise, yari aryamye kw'iriba rya Bezata, aho abagwayi benshi baza kurindirira igitangaza, baza kurindirira ico Imana yobakorera. Abo bantu hariho abari impumyi, abari bagwaye, hariho abacumbagira, hariho abari bamugaye ugutandukanye. Baguma barindiriye yuko amazi abiragira kugira ngo babaterereyo. Ariko uwo muntu rero yari afite imyaka 38, niwe yari afite ingorane ikomeye. Nta muntu yari afise amufasha, nta muntu yari afise amuba hafi. Yabwiye Yesu ati, erega sindonka unterera mw'iriba mu gihe amazi aba biragiye. Ngira ngo ndahaguruka nkasanga abandi bantanzeyo. Nibaza yuko wari umugenzo w'Abayahudi yuko ayo mazi naho yakiza hagiyeyo umuntu umwe, abakurikira nibaza ko basanga ububasha babutwaye. Yesu rero arawumva ikigongwe, arumva ukwemera kwiwe, araheza aramubwira ati, haguruka ufate inderuzo yawe wigendagendere. Ibi biratwereka ko hari abantu benshi bagwaye, ariko kandi bariko barababara mu mutima kubera bonyene. Ariko inkuru nziza nitwereke ko Yesu yaje kuturaba.
bitwigishe ko Yesu abona abagwayi bose, naho wowe warahebwe n'abawe, naho wowe warahebwe n'inshuti n'abagenzi, Yesu wewe arakubona, niwe nshuti ya mbere ihambaye. Amen. Yesu aritaho abatawe, abibagiwe. Hari igihe twibaza ko abantu baduhevye, ariko yo Imana ibihari, iri mu ruhande rwacu. Imana irabona ibyo dushaka, irabona n'ibyo twifuza. None rero ijambo rya Yesu rifise ububasha bwo gukiza. Iri jambo twumvise ryaba ryavuzwe na Pawulo, ryaba n'iryavuzwe na Yesu, yose afise ububasha bwo gukiza. Umuhanuzi Yesaya niwe avuga ati, ijambo ry'Imana rimeze kujya kw'imvura iva hejuru ikagwa hasi, ntiyeze ngo isubire inyuma ataco imejeje. N'ijambo ry'Imana nuko ntirishobora kuva mu kanwa k'Imana canke k'umutima w'Imana ngo rigende gutyo ataho rikijije. None natwe twakira iryo jambo ry'Imana, twakira iryo jambo ry'Imana rikiza, twakira iryo jambo ry'Imana ribohora, twakira iryo jambo ry'Imana ridusubiza ubuzima, ritubwira riti haguruka ufate inderuzo yawe uheze ugendagende, va hasi uhagarare. Kumbure hari ibyagucinyije, kumbure hari ibyatumye umugara, umara imyaka n'iyindi waramugaye, haba ku mutima no ku mubiri. Yesu wewe aragukiza, ubwo nyene wa muntu atarakira. Ibi bitwereka ko ijambo rya Yesu rifise ububasha, igisabisho gishobora guhindura ubuzima. Imana ntikeneye uburyo bwinshi kugira ngo ikize, ikeneye umutima wizera, ikeneye umutima wemera. Uyu munsi naho yoba indwara isa n'iyananiranye, wakira iryo jambo ry'Imana rikiza, rishobora kugukiza. Gukira rero ntibigarukira ku mubiri gusa. Yesu aragukiza ku mubiri, aragukiza no ku mutima. Inyuma yaho Yesu yabwiye uwo muntu ati, ntube ugicumura, woye kuzoshigirwa n'akabi karuta, ntiyari yamenye n'uwamukijije. Hari igihe Yesu atugirira neza, hari igihe Yesu aduhezagira, hari igihe Yesu aca kubaduhezagira bakatugirira neza, ntitumenye ko ari Yesu yaduhezagiye. Hari abo Yesu atungisha, hari abo Yesu aha inka n'ibibondo, bakaguma bibaza ngo ni ku bubasha bwabo. Tugire Kristo. Bakaguma bibaza ngo ni ku bushobozi bwabo. Ari naho byavuye kwa Yesu. Yaciye amusanga mu ngoro y'Imana ati, wabibonye, genda rero ntube ugicumura. Yesu tumumenyera ku kigongwe ciwe, Yesu tumumenyera ku mbabazi ziwe, Yesu tumumenyera ku mpuhwe ziwe. Genda ntube rero ugicumura, ngo woye gushikirwa n'akabi karuta, woye gushikirwa n'akabi karuta. Ibi vyerekana ko Imana ishaka gukiza umubiri n'umutima. Bavukanyi, nta mubiri ubaho wonyene ata mutima, nta mutima wonyene ubaho ata mubiri. Nico gituma Yesu n'igihe cose yabakijije uwugwaye. Wewe uriko urasinzira uvyumviritse. Igihe cose yabakijije uwugwaye yaca agira ati, nimumuhe utwo kurya arye, nimumuhe utwo kurya arye. None Yesu akiza umutima n'umubiri, akiza umutima n'umubiri. Icaha abavukanyi gishobora gutuma umuntu ababara cyane. Icaha kiratuma umubiri ubabara cyane. Nico gituma ku munsi wo gusabira abagwayi dusenga twabanje kwigaya ibicumuro byacu, tugasaba ikigongwe, Imana. N'urugendo rwo kubohoka, twihweza Yesu muri Ukaristiya, tugaca ku Bikira Mariya mu gisabisho c'Irozari, tukaronka n'isakramento y'ikigongwe. N'urugendo rwo kubohoka.
tugire Kristo. Hariho abamaze kumva ko babohotse, hariho abamaze kumva yuko Yezu yaciye mu isakaramento ry'ikigongwe mu kumukiza. Yezu aca mu ijambo ry'Imana mu kumukiza. Yezu aca mu nyigisho mu kumukiza. Yezu aza guta mu gisabisho shukuri ntaza Imana, shukuri ntaza Yezu mu kumukiza. Ivyo vyose ni urugendo rwo kubohoka. Imana rero bavukanyi, tumenye yuko ariyo mukiza w'ukuri. Imana niyo mukiza w'ukuri. Mu nkuru ya Pawulo na Baranaba, abantu bashatse kubafata nk'Imana, nk'uko na mwebwe bihora bishika mugafata nk'umupatiri nk'Imana. Hariho abahora bivugira ngo ujyanye warasumbya amavuta naka, ngo ntibanganye amavuta. Tugire Kristo. Siko muhora muvuga, ariko amavuta nta bido basutseko, twese yabaye amwe. Nico gituma abantu twumvise mu gisoma cya mbere bashatse kwitiranya Pawulo na Baranaba, bakabitiranya n'izindi mana. Hari igihe natwe dufata abatumwa nk'Imana, naho ari abatumwa. Bashatse kubafata nk'Imana, ariko bo barababwiye bati natwebwe turabantu nkamwe bavukanye. Dukwiye kumenya yuko abatumwa sibo bakiza, hakiza Imana. Abapastori sibo bakiza, hakiza Imana. Abavugishwa sibo bakiza, hakiza Imana. Ba bishope sibo bakiza, hakiza Imana. Umukiza ni Imana yonyene. Amen. Umukiza ni Imana yonyene. Yaba twari tuzi yuko Imana ariyo mukiza, ica ku batumwa yitoreye, ntitwosubiye kujuragirika, ntitwosubiye kujuragirika, ntitwosubiye kuja mu bapfumu, ntitwosubiye gutakaza ukwemera kwacu. None rero tumenye umukiza ni Imana yonyene. Abatumwa ni ibikoresho Imana ikoresha gusa, ni nk'amatiyo Imana icisha ko urukiza rwayo. None rero ubutumwa twoha abagwayi, ubutumwa twoha abagwaye bavukanye muri ngaha mugwayi, baba bafise ibibazo bitandukanye, ntucike intege, ntimucike intege. Nimugire ukwizera, nimugire ukwemera, nimujuragirike, mwemere muvavanure n'ivyo byose byabigije kure y'Imana. Ashobora kuba ari imiti mwakuye ku bapfumu, ashobora kuba ari ibiheko mugendana, ashobora kuba ari abandi bantu mwizeye gusumba Imana. Mubimenye mwebwe mugwaye, Yesu arabazi kandi arabakunda. Amen. Yesu arabakunda. Nico gituma yaje ku isi, nico gituma yemeye kubabara kugira ngo natwe dukire tube bazima. Niyo ngwara naho yo bimaze igihe kirekire iri kuri wewe, Imana irashobora kuyigukiza, canke ikaba umusaraba wa misi yose. Naho umusaraba duhamagariwe kutawuhimbura, duhamagariwe kuwutwara n'umunezero, nakome kwa Simoni w'Isireni bamufashe ngo yakire Yesu umusaraba. Mbere yari umupagani, yari yiviriye mu ndimo, amaze kwakira wa musaraba agahindukira kuraba Yesu ingene yari arushe. Wa musaraba wamubereye warahwahutse, araheza arawikorera arajana na Yesu. None natwe umusaraba w'ingwara twoba dufise, uwo musaraba w'ibindi bibazo twoba dufise, tumenye ko tubifise Yesu ataduhevye, ari kumwe natwe. Ubutumwa natwe twese twotahana twaje gusabira abagwayi. Natwe turakwiriye kwitangira abagwayi mu kubasengera, mu kubaraba, mu kubaremesha no kubafasha. Turi mu ikarema, mbere turi muri ya ndwi y'urukundo, duhamagariwe gufasha abo bagwayi. Turaza
inyuma y'inkuka y'imisa mbere ko turonka umuhezagiro w'Imana turaza kwitanga kugira ngo twunganire indwi y'urukundo. Twereke rero urukundo abagwayi bacu, urukundo rushobora gutuma abo bagwayi bacu bagira ukwizera Imana ikabakiza. Mu gusozera, bavukanyi bakundwa b'Imana, izi nkuru twumvise muri ibi bisomwa byeranda zitwigishe ko ukwizera gutuma tubona igitangaza c'Imana. Naho tuba twarahebwe, naho tuba twaratawe, Imana irakugirira igitangaza mu gihe wizera. Zitwigishe kandi ko Yezu yitaho abagwaye n'abahebwe, atitaho abakomeye gusa. Nanone yarabivuze ati, sinazanywe n'abakomeye, nazanywe n'abagwayi. Sinazanywe n'aberanda, nazanywe n'abacumuzi. Zitwigishe kandi ko ijambo ry'Imana rifise ububasha bwo gukiza. Zitwigishe kandi ko Imana yo nyene ari yo mukiza. Muze rero natwe uyu munsi dusabire abagwayi, twizera ko Imana ishobora kudukorera ibitangaza. Tuvyegeranye muri iki gisabisho. Mana mushobora byose, turagusaba umugendera abagwayi bose bari ngaha, reka n'abataraha, abari mu bitaro bitandukanye, abari muhira, abafise ibibazo bitandukanye. Urabagwaye mu mutwe, urabagwaye mu mutwe bitaboneka, abari hano n'abari mu ngo zabo, n'abari mu bitaro bahoze mu babare barimwo bw'ingwara. Tubasabire gukira mu izina rya Yesu Kristu, izina ribohora, izina ritabara, izina rikiza. Maze ubaha amahoro mu mitima yabo, ubaha intege n'ivyizigiro. Amen. Tugira amahoro ya Kristo.